intara ya Buhumuza iriho kuva kera. Iriho kuva kera kuko Buhumuza, reka tubanze tubabwire Buhumuza icyo ari cyo. Buhumuza n'umugabo umwe yari afise se yitwa Nkuzo. Nkuzo rero yari umutware. Abamaze gutohoza naragiye ikigoma baratubwira ko muri Tanzania yoba yari umujiji. Gitega nayo nyene turayizi, dusanzwe tuzi ko n'umunsi n'umugwa mukuru wa politiki, ariko kandi yo yagumyeho yasigaye. Gitega yoba muko yaje gute? Burya rero Gitega ni izina yahawe na Ntare Rugamba. Ntare Rugamba yari afise ibigabiro vyiwe, ibirimba vyiwe vyari Gitega. No kuvuga ko ikirimba ciwe cari hajya mubona abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni kwa Bikira Mariya. Jesi ndahita kwa Bikira Mariya. Oya, hajya ni ku Mana Zamugera. Ku Mana Zamugera rero n'ahantu abami bose b'u Burundi bakorera ikintu cyitwa umuganuro. Bakorera ikintu cyitwa uno munsi tukunze kuvuga ngo retraite. Niho baja babanza imbere yo gukora igikorwa cyose gikomeye. Umwami yateza kumara indwi hariya ku Mana Zamugera bariko barambaza Imana kugira ngo izi bihezagire. Aho rero yaba ari kumwe n'abatware bose, abishikira bose, abaganwa bose, n'abantu isinzi baje muri ivyo birori. Bakamara iyo ndwi bambaza Imana kugira ngo ivyo bintu bize bigende neza. Ni hitwa ku Mana Zamugera. Jewe uno munsi uwombaza ni nkuko twovuga tuti ni Imaka kuba Islam, ni i Roma kuba Katolika, ni i Lourdes n'abemera hariya mu Faransa. Mugabo uno munsi kuva mu mwaka wa 1963 baraje bahenda Barundi ngo bahashire ngo niho kwa Bikira Mariya. Oya, ngo niho yabonekeye aho. Oya kabisa. Ntigeze abonekera hajya kumugera. Oya kabisa. Oya. Kenda soma gose. Basavye inama nshinga amateka ngo ivyemere. Iravyemera hari mu kwezi kwa mbere tariki 15 mu mwaka wa 1963. Ni kuvuga ko rero hajya mubona hari ya Rutare. Yahajya basengera. Hajya niho Mwezi Gisabo yavukiye. Niho hari ingoro ya Ntare Rugamba. Ni kubera iki bagiye kubaka kujya? Hajya bagiye kubaka kujya kuko abakoroni, mwumve abakoroni ntibaje bonyene. Abakoroni mbere yo kuza bateguriwe umuzo nabo bita ngo bihebeye Imana. Abarundi ariko. Oya, abazungu. Hajya niho hashikiye umuzungu ari nawe yanditse igitabo ca mbere ndagifise ngaha. Igitabo ca mbere ku Burundi cyasohotse mu mwaka wa 1994. Igitabo cyitwa ngo Les Warundi, un grand peuple de l'Afrique centrale. N'umuzungu ava mu gihugu cy'u Buholandi yitwa Jean-Marie van der Bocht. Ubu rero yashikiye hajya yari yanonose ibintu vy'imero y'abantu no kuvuga ethnographie, ivyo byari bigezweho. Aca niwe atanguye kwiyumvira avuga ati mbega Abarundi bo bari mu migwi yihe. Niwe yatanguye gushyira ibintu by'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abahima, avuga ati mu Burundi hari ubwoko ethnie kuko yasanze atabiriho. Aca aravyimvira abishiraho. Rero yashikiye hajya ari umugwanyi. Nagomba ndababwire ko abamissionari bose ndafise ibiharuro ngaha baje bafise inkoho, baje bafise inkota, baje bafise abagurano bakoresha. Nk'uwo Van der Bocht mu bitabo nasomye yakoresheje abagurano adahemba. Murumva umugurano cyari cyo mu esclave yakoresheje abagurano 460 adahemba. none umugurano baramwe kandi yari yabazanye mu Burundi abakuye mu bindi bihugu cyangwa mu zindi ntara yabaguze Dar es Salaam. Ni murazi ko ariho hari kivuko ashitse
agaca abazana bamuteruye abandi akaza arabigarurira ahaje mu ntara no kuvuga abarundi 160 abagurano ivyo bisigura ko uwabagwaye yamusigaho uwanse yamurasa abo nibo missionnaire baje mu Burundi mugurumva impande y'inkota n'inkoho hariho Bibiliya rero yashikiye hajya uwo Van der Bucht araraba asanga n'ikirimba gikomeye yaciye yandika mu bitabo bye yavuga ati ndakivuge mu gifaransa ndagerageza kukivuga mu kirundi ati nous allons construire l'église catholique sur les ruines de la religion burundaise. Tuzokubaka Kiliziya Katolika kubisambugwa vy'ishengero ry'abarundi kuko yamaze kubona ko ariho ku mana z'abarundi. Rero amaze kuvuga ku mana z'abarundi, mana za Mugera, yavuga ati reka dufute iyo mana ya Mugera, dumana y'abarundi. Iyo mana y'abarundi kwemera kwabo ni imana basenga nta kuntu yari gushobora kumvisha abarundi ko bosenga Kiliziya Katolika aba missionnaire batabanje kuvuga bati ijya si imana. Ni naco gituma umubona baciye bahubaka hajya ngo niho Bikira Mariya yabonekeye oya Bikira Mariya yabonekeye banyihanganire abemera naje ndemera cyane kandi mu Katolika nawe uwasi mu Katolika uya ndemera imana ndasenga ndemera Jesus ndemera voilà mugabo hadini office ndumuporoti okay yego mugabo Bikira Mariya ndamwemera ko ni nyina wa Yesu ndamwemera cyane muga ntiyaboneka abantu hajya kuko ndabisoma gushika no musi ndabona ivyanditse bavuga ko yabahabonekeye nziko bagiye kuhasaba inama nshinga mateka ngo ihabaye yemere ihabaye ubundi hajya ni kumana za Mugera no kuvuga imana y'abarundi niho hari cicaro c'imana y'abarundi rero iyo mana y'abarundi bavuze bati reka tuyisambure tubazanira imana ariko bavuga ngo imana z'abarundi imana nyinshi imana nimwe mu Burundi nimwe abarundi bamye bemera imana imwe rudende Uburundi n'u Rwanda biri mu bihugu bike cyane bemera imana imwe bemera imana imwe kuva kera na rimwe kwari kugira ngo bayihe agateka ubundi imana ni imwe ni nkuko no munsi abakatolika bavuga bati imana umwana imana data imana mutima mweranda wavuga uvuga ngo imana zitatu muga ni imana imwe mu butatu bwiranda aho rero nuko tuvyumve Mugera ico yavuyeko aho nako ndababwira ko Gitega niho ngomba ngaruke niho hari kirimba cy'umwami akomeye kuko ntari rugamba niwe yagize Uburundi uko bumeze rero hajya niwe yahise Gitega kubera hateze yavuga ati reka jewe nje kuba Mugera kugira ngo nzoze ndaraba igihugu cyanje cyose uri hagaze hajya kuri kajya gasozi uri kuraraba urabona ko Igitega uyibona yose niyo yavuze ati hariya ni Igitega harateze abadagi rero bobo ntibashitse bahita Gitega igihe bashitse bashatse kugira umugwa dafite igitabo ngaha muro yanditse umugwa mukuru w'u Burundi bashatse kuwushira ahantu yitwa Ibweyerezi Ibweyerezi ni uno musi ni muri komine Nyarusange hanyuma bararaba bagiye Ibweyerezi bacabona umenga bagiye kure y'ikirimba kuko bavuga bati reka dushire umugwa mukuru wacu impande y'ikirimba kugira ngo tuzokontorore umwami anacho gitabo baciye babishira hajya Igitega hajya musanzwe mumva bita Iboman hajya abadagi batanguye kuhubaka mu mwaka w'1908 bahuzuza mu mwaka w'1912 no kuvuga ijya nico cyari kirimba cy'abadagi nico gituma rero hitwa Igitega no musi ariyo yaciba n'izina ry'intara no musi igiye kuba intara yagutse niniye nico tuma rero no musi kuyihindura kuyikura kuryo zina gufatiye yindi zina bidashoboka canke batavyumvira batereka tugumize Gitega nyene oya naragerageje kubaza gatoya sindi mu nzego zifata ingingo mugabo ico bisunze ahanini kuri Bujumbura na Gitega bavuga bati
hariho amategeko y'umukuru w'igihugu yamaze gushinga ko Bujumbura na Gitega ari imigwa mikuru ya politike n'imigwa mukuru y'ubutunzi. Ati izo ngingo rero zirahari ntizivaho, twebwe ntiza guhindura ivyo vy'ingingo zihari. Nico gituma ngira ngo batashoboye guhindura mugabo mumva amateka yayo yavuye kuri ntare rugamba.